ndakuramukije nshuti mukundwa, ndagwaye ikaze muri umwanya w'ijambo ry'Imana aho tugiye kurabira hamwe ijambo ry'Imana mu gitabo c'ivyahishuwe Yohana igice ca kabiri kuva ku murongo wa 18 gushika ku murongo wa 25. Reka tusome amajambo nimba ufise Bibiliya, utayifise naho ukurikirane aho ndayigusomera kugira ngo tugane amajambo twayasomye. Ikete ryandikiwe ishengero ry'Ituatira. Kandi wandikira umumarayika w'ishengero ry'Ituatira uti: umwana w'Imana afise inyonga zisa n'imbeya z'umuriro n'ibirenge vyiwe bisa n'umuringa w'umwakaka, aravuga ibi: ndazi ibikorwa vyawe, urukundo rwawe, ukwizera kwawe, ingene ushitse ibango ryawe no kwihangana kwawe, kandi ko ibikorwa vyawe vyo hanyuma biruta ivya mbere kuba vyinshi. Ariko mfise ico ndakugayako, yuko ukundira urya mugore Yezebeli yiyita uvugishwa n'Imana, akigisha akazimiza abashumba banje kugira ngo bashurashure barye ivyashikaniwe ibigirwamana. Kandi namuhaye uburyo bwo kwihana, ntiyakunda kwihana ngo ariko ubushurashuzi bwiwe. Ndamutsinda ku buriri, ndarungikira abasambana nawe amarushwa menshi nibatihana ibikorwa vyiwe. Kandi n'abana biwe nzobicisha ubupfu, kandi amashengero yose azomenya yuko ari jewe nsesa mu mishaha no mu mitima, kandi nzokwishura umuntu wese wo muri mwebwe ibihwanye n'ivyo yakoze. Ariko mweho abasigaye muri Bituatira badafise iyo nyigisho, mwese batamenye ivyo babandi bita ivy'ibwina vya Satani, ndababwira nti nta wundi mutwaro ndabikoreza atari uwu. Mwumire kuco mufise gushitsa aho nzozira. Amen. Amajambo tugiye kuganira n'amajambo yerekeye kwitwararika indero y'abizera canke kwitwararika indero y'abanyeshengero. Mu migani yacu yo mu Kirundi, imigani itari mikeya iratwibutsa agaciro n'uruhara gutanga indero bifise. Umwe muri iyo migani uvuga ngo urera nabi ugatukwa n'abakwe. Muri uwo mugani baba bagomba kwerekana yuko iyo utareze neza nk'umuvyeyi uzoruhira ugawa, uzoruhira umenyekana yuko wadohotse igikorwa cawe, kandi uzogawa n'abari bakwiye kukubaha, abakwe babandi bazobana n'abana wareze. N'umwami Salomo abivuga gutyo nyene mu migani yiwe, mu majambo atari makeya, ahimiriza abavyeyi kurera, ahimiriza abajejwe kuraba abana no guramura abana, kubaha indero bikwiranye. Wewe waragera ahantu avuga yuko umwana akwiye mbere no guhanwa kugira ngo ave mu makosa no mu ngeso ziwe. Mu migani 2:15 avuga ngo ububi buba buhambiriye mu mutima w'umwana, ariko inkoni yo guhana izobwirukana kure yiwe. Yerekana yuko vy'ukuri mu mwana harimo kugumuka no kutumvira, ariko kumurera, ukumuhana no kumuhanura biramuvamwo. No mu buryo bw'inkemu niko bimeze. Kugira ngo tube mu mashengero afise ubuzima, kugira ngo tube mu mugwi w'abizera umeze neza, ni ngombwa haba kwitwararikwa kurera abagize ishengero, kurera abanyeshengero no kubaha indero nziza. Ugahana abariko baragendera mu vyaha, ugahanura abariko biragorana, ugakora igikorwa cyose nk'umurezi wo mu mpwemu. Baza ko amajambo naho yerekeye twese abakristo, ahanini aravuga cyane ku barongozi n'abashizwe imbere y'abandi baje kurera abakristo. Muri no kete ryandikiwe ishengero ry'Ituatira, umwami Yesu aratwibutsa akamaro ko gukurikiranira hafi indero y'abizera n'ingene abizera bariko barigenza. Muri kano kanya rero tugamba turabire hamwe kino kibazo gikomeye cerekeye kwitwararika indero y'abizera, indero y'abanyeshengero, indero y'aburongoye, indero y'abujejwe. Uti ni giki kibazo cari Ituatira? Ituatira tubona mu ijambo ry'Imana twasomye, umumarayika amwandikira, umwami Yesu atangura kwidondora uwari we, nkuko yama yabigenza muri ya makete yose Yohana yahabwa kwandikira amashengero. Abandanya ku murongo 19 ashimira iryo shengero,
arishimira ukwizera kwaryo, akarishimira n'ibikorwa byaryo, mbere akavuga yuko ryihangana, ahubwo akavuga ko ibikorwa byaryo byo hanyuma bisigaye biruta ibyo hambere. Murumva yuko by'ukuri iri shengero rafise ibintu byiza urishima bikomeye, byerekeye kwizera, byerekeye kwihangana, byerekeye n'ibikorwa. Ariko ageze ku murongo wa 20 aca nk'uko yabigenjeje mu yandi makete avuga icyo agaya kuri no shengero. Icyo yagaya kuri iryo shengero nuko bari bararetse umugore yitwa Yezebeli. Yiyita umuvugishwa, yarigisha akazimiza abizera kugira ngo bashorashure bajye byashikaniwe ibigirwamana. Abenshi mumaze gukurikirana inkuru z'ukwizera kundi atari kwa Rukristo, amadini yandi n'ibigwamana, kenshi uza gusanga apfa ajana n'ubushurashuzi. Mbere uza gusanga n'ijambo ry'Imana iyo rivuga abantu bavuye mu nyigisho y'ukuri rivuga yuko bagiye mu bushurashuzi bwo mu buryo bw'impwemo. Nukuvuga ngo bemeye ukundi kwizera, bifatikanije n'ukundi kwizera. Ikosa ishengero ryari rifise gitwatira ryari irihe? Ntiryari uko harimo umugore mubi, ryari uko ryamuretse. Bibiliya itubwira ngo kuko ureka uwo mugore, ryari uko ritamubujije kandi ritamuhanye. Uwo muvugishwa Bibiliya ibandanya ivuga yuko azohanwa. Ku murongo wa 22 na 23 abangwe henda gutsinda ku buriri bwawe, kandi nawe musangiye ubwo busamanyi bwawe bazobona ibara, ati sabo gusa n'abana bawe bizobashikako. Arangiza ahimiriza abatarategwa niyo nyigisho y'ibinyoma, ati mwebwe abasigaye bitiwatira mwumire kuco mufise, mugumane ukwizera kuzima mwahawe, nimujane nago gushika aho nzozira. Wacha wibaza uti mbega kwitwararika indero y'abanyeshengero bisigura iki? Nambura umurongozi nibaza ko iryo jambo rikubangukira kumva cyangwa ico kibazo gifise. Nambura umukristo na wewe birakwerekeye kuko abizera ni bene data tugendana. Kwitwararika indero y'abanyeshengero no gukurikiranira hafi ingene bagendera mu kwizera kuzima, ku buryo intahe yabo n'intahe y'ishengero barimwo idatukwa, ku buryo izina ry'Imana ridatukwa. Ukwitwararika indero y'abanyeshengero no kugendera itegeko rikuru rya Yesu Kristo mu buryo bwuzuye. Itegeko rikuru ry'Umwami wacu Yesu Kristo muri Matayo 8:19 na 20 havuga ngo nuko nimugende mu mahanga yose muhindura abantu kuba bigishwa banje, abizeye mu babatize mu izina rya Data n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera. Kuri 20 mubigishe kwitondera ivyo nabageze vyose. Kwitwararika indero y'abakristo cyangwa indero y'abanyeshengero no kuraba yuko bariko baragendera mu byo Kristo yatwigishije vyose apana bikeya. Novuga ngo no kuraba yuko ubuzima ru Kristo babugendera nk'uko ijambo ry'Imana riruvuga, haba mu kwatura ukwizera kwabo, haba mu mibereho ya minsi yose yerekana ko kwaturana kwa kwizera bakubahiriza. Ukwitwarekera indero y'abanyeshengero canke abizera harimwo ibintu bibiri mu vy'ukuri. Harimo kubigisha ibyo Kristo yatugeze. Aha niho mbere amashengero menshi agira ikibazo. Hageze kubaza abakristo ngene babayeho, biragoye kubabaza ataco babwiye. Biragoye gusuzuma umuntu utigishije. Biragoye gukosora uwo tabwiye urutonde ngene rwari rukwiye kugenda. Tuzarero twiyosanga turi imbere y'abantu bariko bagenda uko bidakwiye, mugabo tukabura ivyo tubibutsa twababwiye igihe bizera. Cyo gituma kimwe mu bigize indero y'Ukristo canke gukurikirana indero y'abizera ni wa mwanya wo kubigisha ukwizera kuzima. Hanyuma bwa kabiri ni gukurikirana ko kwa kwizera bya bindi Kristo yatugera bariko barabigenderamwo, gutyo ugahanura ugakosora uriko ragenda ukutariko. Ayishinga y'igitiwatira icyo riko rirabwirwa nico riko rakarirwako duhava tubigarukako nuko batariko baributsa kandi batariko barahanura, batariko barahana umuntu yigisha inyigisho y'ibibi kandi iyo nyigisho y'ibinyoma iri kwizana ivyaha mu ishengero kandi byamaze gutera abantu batari bakeya.
nibaza kuco wibaza ikibazo tuti none ni gute ishengero ryotegerezwa kwitwararika indero y'abizera bari muri ryo? Ni gute abizera twobitwararika? Namaze kubivuga. Icya mbere nuko ubanza ukarisuzuma, nanjye nkisuzuma namande umurongozi w'ishengero, mbega ndafise urutonde ruteguye neza rutuma abantu bizeye Kristo bamenya ivy'Imana bitezemwo, butuma rya jambo ryo muri Matayo 28:20 turishitsa ngo mubigishe kwitondera ivyo nabageze vyose. Mbega bondongoye, mbega bene data tugendana barazi ibyo Kristo yatugeze vyose. Yo niyo ntambuko ya mbere, kuko biragoye ko hanura, biragoye ko ukosora ubutigishije, kuko namaze kubivuga. Paulo ariko arasezera ishengero rye muri Efeso mu bikorwa yakoze imyaka 3 kirangiye, mu vyakozwe n'intumwa 20 ku murongo 28 avivugira amajambo yiwe ko yarangije igikorwa cyo kubigisha. Abivuga ati kuko ntakishije uruhande ndababwira ivy'Imana yashatse vyose. Paulo akavuga ati ivy'Imana yagomba kumumenya vyose, yemwe abanyefeso ndabiheje narabitanze. Cyo gituma Musa acavuga ngo raba ndera amaraso yanyu azobakora, jewe ndera, kuko icyo nategeka gukora imyanya namaranye namwe naragikoze, narabigishije, narababwiye ivy'Imana yagomba vyose. Mwumve neza iryo jambo rirafana ikintu najyarindi rivuga ngo mubigishe kwitondera ivyo nabageze vyose. Rero nico gituma mbere mu burongozi bw'ishengero, nubwo benshi dukunda kuba barongozi, suwari we wese yo murongozi. Paulo ayandikira Timoteyo akandikira na Tito, iri jambo ararigarikako, aravuga ko uwo muntu agomba kurongora iki gikorwa cyo kwigisha abantu no kubahana no kubahanura iyo bibagoye, akwiye kuba gishoboye. Yandikiye Tito mu gihe cyambere ku murongo w'9 avuga ngo uwo murongozi akwiye kubagumya ijambo ryo kwizera rihura no kwigisha kwacu, kugira ngo abone guhanura abantu mu kwigisha kuzima no gutsinda abamuhaririza. Paulo ariko avuga ati niwageragera gutora abarongozi, yakabwiye Tito igituma nagusigitira ikireti kwaro kugira ngo urangize utunganye ibisigaye, kandi mu gisagara cyose utoranyimwe abarongozi. Aravuga ibintu biranga uwo murongozi, hanyuma mu nyuma ati kimwe utazokwibagira, kimwe umurongozi atagishoboye abahemukiye ishengero atarakwiye kuba mu barongozi, nuko agumye ijambo ryo kwizera kwacu, novuga ngo arigenderamwe wewe nyine ubwiwe ku buryo abandi bo mwigana. Bwa kabiri, kugira ngo abone guhanura abantu mu kwigisha kuzima no gutsinda abamuhaririza. Novuga ngo bumwe mu buryo dukoresha kugira ngo tusuzume ko indero Kristo igenda neza, ko abakristo bakabagena nkuko bikwiriye, ni mu kubigisha ivy'Imana igomba no kwizera kuzima. Ikindi tumaze kubigisha haca haza guhanura no guhana utari ko ragenda nkuko kuri kwijambo ry'Imana kuvuga. Paulo yandikiye Timoteyo mu gihe cya 2 kane ku murongo wa 2 umva ingena amubwira ngo uvuge ijambo ry'Imana, uhora ugavye mu gihe gikwiye no mu kidakwiye, uhane, wihanize, uhanure mu kwihangana kose no mu kwigisha. Haleluya. Uvuga ijambo ry'Imana ariko ntugarukirize ngaho, abatari ko baragenda nkuko bikwiriye ubahanure, ubahane, ubihanikirize mu kwihangana kose. Novuga ngo ntuce uheba ukugoye, wihangane, umukurikirane hamwe no mu kwigisha, umugaragaze gutahuza uwo muntu ibiriko biramugora, ingaruka zavyo n'ikimana ivuga. Rero aya n'amajambo akomeye cyane. Novuga ngo kwigisha no gukurikirana abo wigishije kugira ngo hanure, uhane, kandi mu kwihangana kwinshi no mu kwigisha kwinshi. None bigenda gute mu buzima bwa minsi yo canke mu ngiro? Ni gute iyo mbonye mwene data atari ko arigenza neza, yafashe inyigisho z'ibinyoma, sinzi iyo yazivanye hanze? Uzi ko kino gihe bitagoye kuronka inyigisho z'ibinyoma kubera ubuhinga bwa none, kubera abantu tuba turi kumwe tutari kumwe. Ni gute nigenza numvise ko umuntu yafashe umurongo utari wo, haba mu kwizera kwiwe, yafashe umurongo utari wo, haba mu kugendera ukwizera kwiwe, no kuvuga ngo mu myifato yiwe? Ijambo ry'Imana ryatubwiye neza
ijambo rikomeye. Ku murongo wa 21 wandikiye rino kete abitiwatira yavuze ngo kandi namuhaye uburyo bwo kwihana niyakunda kwihana ngo areke ubushashizi bwiwe. Bibiliya itegekanya yuko ubutariko aragenda nko bikwiriye haba mu kwizera kwiwe canke mu nyifato ziwe dukwiye kumuha akaryo ko kwihana. Ivyo navyo Yesu abivuga hehe? Yesu abivuga muri Matayo 18 kuva ku murongo wa 5. Umva ingena abivuga. Abanga umugenzi wawe niyakugirira nabi amufata uti niyigenza kutariko ugende mushihishuke mwiherereye, niyakumvira uzoba wigaruriye mugenzi wawe, ariko natakumvira ujana umwe canke babiri kugira ngo ijambo ryose rizoringanizwe bivuye mu kanwa k'ivyabona bibiri canke bitatu. 17 niyanka kubumvira mubwira ishengero, niyanka kumvira ishengero naryo kuri wewe azoba nk'umunyamahanga n'umutoza kori. Yesu aduha akaryo keza abigisha babiri bose maze gusoma barahuriza kuri kino gisomwa ko ari uburyo Yesu yaduhaye by'ingena dukurikirana umuntu yatugiriye nabi cyangwa umuntu ariko arigenza nabi mu vyerekeye ubuzima bwiwe bw'imhemu, mu kwizera kwiwe no mu nyifato ziwe. Aha Bibiliya yerekana ingena tumuha akaryo ku kwihana. Ni rya jambo yabwira abitiwatira ati namuhaye akaryo Yezebeli ko kwihana kenshi ariko ntiyihana. Ni gute duha akaryo uriko aragendera mu vyaha ko kwihana? Nagoma ntaravuga aya majambo tuganire twibutsanye n'umubabaro mwinshi kubona rimwe na rimwe bitunanira. Iyo ubonye mwene data ariko aragenza uko bitari, aho kumuha akaryo ko kwihana turamwararaza tukamuvuga tukamubengera mu misho, ugasanga vy'ukuri yari uwo havuye ahinduka, yari uwo havuye yihana mugana cyo kwihana, ahubwo hafatsitazwa nuko twamuvuze nabi twamumwararaje. Aha Bibiliya twereka intambuko zitatu zotuma dufasha umuntu ariko aragenda kutariko mu buryo bwo kumuha akaryo ko kwihana no gukingira ishengero. Icambere yatubwiye ngo nukumwihereranya muri babiri, ukamubwira ivyo ubona biriko bigenda nabi, ukamubwira uti yamara mwene data numviriza amajambo uvuga, numviriza ingene usenga, numviriza indirimbo uririmba, ndumva yuko umaze kwizera ibitari ivyo, ndumva yuko umaze kuba mu murongo w'ukuri kw'ijambo ry'Imana, canke ndabona yuko uri kugendera mu vyaha, ndabona yuko imicuti bwawe buteye amakenga, ndabona yuko inyifato yawe iteye amakenga idahuye n'ijambo ry'Imana. Aha ni wewe na mugenzi wawe, aha ni jewe na mugenzi wawe, aha nimba n'umurongozi ni jewe n'umukristo, atanumwe ndabibwira, atanumwe ndabaza, atarusaku ruraba, jewe na mugenzi wanje. Yo ntambuko ya mbere Bibiliya tubwira ngo niyemera kwihana uzobora ko ubuzima bwiwe wamuhaye akaryo ko kwihana, ariko niyanka kwihana ja ku ntambuko igira kabiri. Ku ntambuko igira kabiri no kumuganiriza imbere y'icabona kimwe canke bibiri. No kuvuga yuko urarondera uwundi muntu canke abantu babiri bataje kugushigikira. Ingorane tukunda kugira turondera abantu twamaze kubabwira ko boza kumugwanya uwo muntu, oya baje nk'ivyabona kugira ngo uvuge ivyo ubona nk'amakenga kunyigisho y'uwo muntu canke kunyifato z'uwo muntu, abo bantu babiri babibona bikunze nabo nyene bagira ico babivuzeko. Basanze wihenze barashobora guca guhanura ngaho nyene ati yamara uyu muntu uramurenganije, bigaca biherera ngaho. Basanze nawe ari we ariko arihenda uvuga ukuri, baca bagushigikira bakavuga ati yamara yewe muntu ni wihane, ewe muntu va muri zingeso, ewe muntu va muri zo nyigisho wagiyemwo. Ini ntambuko ya kabiri. Ntambuko ya gatatu, aha ku ntambuko ya kabiri urashobora kwaca yihana nimba ari umuntu afite umutima ukunda Imana, niba ari umuntu yaguye mu kutamenya agahava ahura na bene data benshi bo kwihana, uko ari abagenda mu nyigisho no mu ngeso atari kubera umutima mubi, ari kubera kutamenya. Bwa gatatu ati niyo yanka kukumvira, akanka kumvira na vya byabona wamuzanira, intambuko ikurikira ni yihe? Bibwira ishengero. Bibwira ishengero no kuvuga iki? Nimba ari muri mu mugwi mutoya bibwira abandi bari mu mugwi, yamara naka naramuhanuye ibi bintu yaranse, nimumumfashe.
ariko ari mu ishengero rinini ibyo ntibishoboka, ribwira abarongozi kugira ngo bashireho urwego, bashireho umugwi w'abantu bagenda kumuhanura mu izina ry'uburongozi bw'ishengero. Yamaranaka ivyo uvuga, ivyo uririmba, ivyo twumva wigisha, ingene usenga, abugenda urabwira ibintu turumva ko bidahuye n'ijambo ry'Imana, canke ingiso zawe, ibivugwa kuri wewe, aho ugorobeza, abo mugendana, birumvikana ko wewe uriko uratakaza umurongo w'agakiza. Birashoboka ko Imana imugenderera naho nyene akihana ageze kuri iyo ntambuko ya gatatu. Ariko kenshi iyo umuntu yanse umuhanuye wenyene ukajana umugwi kumuhanura, kenshi tuza gusanga atemera no kuza guhanurwa n'ishengero. Ni babantu cyo dufata ingingo tukabwira ishengero tuti naka ubuzima bw'imwemu bwaramunaniye, rero asigaye ameze nk'umunyamahanga, nuvuga ngo turamutaramuye, turavuze ko tutagisangiye ukwizera, yarakurahiye, yaraguhakanye. Aha hariho ukuntu abantu dukunda kugorwa na rino jambo. Iyo duhanye umuntu kubera yanse kwihana, iyo duhanye umuntu kubera ingeso ziwe zitameze neza, aha Yesu aratandukanya abatoza kori n'abanyamahanga bona abafarisayo. Avuga ati abatoza kori n'abanyamahanga, uwo muntu yanse kwihana umufate nk'umutoza kori n'umunyamahanga, uvuga ngo umufate nk'umuntu yataye kwizera, umufate nk'umuntu kwizera kwananiye, umufate nk'umuntu yasubiye inyuma. Rero ntimumuheba, Bibiliya ntivuga ko tumuheba, kuko Yesu turamubona agendera abatoza kori, yaragendeye Zakayo. Turabona Yesu avugana n'abanyamahanga, turabona avugana n'abasamariyakazi. Nuvuga ngo mumufata nk'umupagani, mumufata nk'umunyavyaha, wa wundi tubwira ubutumwa bwiza. Imana dufashe cyane. Niyi ntambuko igira gatatu, benshi iyo bayigeze ko ntibihane baca bafatirwa ibihano mu ishengero, bakabwirwa bati yamara ntukiri umwe muri twebwe, uri naho waza gusenga umenye kutakiri umwe muri twebwe, kubera wamaze kurahira, wamaze guhakana ukwizera kwawe. Abituatira bari bananiwe n'icyo gikorwa duheje kuvuga. Uyu mugore yigisha inyigisho z'ibinyoma, yari yatanguye kwigisha inyigisho z'ibinyoma, kandi abantu bari batanguye kuzigenderamwo no gukora ivyaha. Kuko inyigisho z'ibinyoma nyinshi muze murabe zamazizana abantu mu vyaha, zamazizana abantu kugendera mu vyaha. Hanyuma abarongozi hamwe n'abanyeshengero bari bararetse Yezebeli abandanya yigisha, abantu babandanya bamukurikira, ntibakurikiza za ntambuko zo guhana no guhanura twavuga. Ni kubera iki bamuretse? Twakwiyumvira mugabo tukashobora no kwihenda, ariko hari ikintu kidahendana muri no murongo. Kuko Yesu ariko aravuga umugore, avuga ngo ninde? Avuga ngo nuko kundira urya mugore. Avuze ngo urya mugore no n'umuntu azwi, n'umuntu afite junja, n'umuntu bamuretse kubera bamwubaha, sinzi icyo bamwubahira icari cyo. Ubugira kabiri, afise abantu bamaze kumukurikira, afise abantu b'abayoboke bamwubaha, bamukurikira, arakomeye. Bwa gatatu, afise n'abana, abantu biyitirira inyigisho ziwe, abantu basigaye bakurikira muvuma yiwe. Rero nkumbure batinya kumuhagarika kubwo kumuvugisha kubera ijunja afise. Mana dufashe cyane. Iryo zina umwami amwita ryitwa Yezebeli, ni izina tuzi ko amateka cyangwa inkuru zikomeye. Yezebeli yari umugore w'umwami mubi cyane mu Bisirayeli, yajanye Abisirayeli gusenga Bayali, amugereranya na Yezebeli. Kenshi amazina nkaya uwo mugore ntaba yitwa Yezebeli, abagomba kuvuga impwemu iri muri we imeze nk'iya Yezebeli. Hanyuma iryo zina rirakomeye. Bari batanze imihoho rero abarongozi hamwe n'abanyeshengero bituatira, barabibona ariko bagatinya kubivuga. Manda dufasha cyane kuko na kino gihe birashika umuntu kanaka mwishengero agahinduka ingorane, akagendera mu ngeso z'ivyaha, yaba ari umurongozi cyangwa umukristo, ariko kubera ijunja, kubera icamaze, kubera amateka yiwe yo muri iryo shengero, abantu bose bakavyihweza, hakabura n'umwajyogora, bakabandanya muri ivyo bibazo, abakristo bagatsitara, ababanyi bagatuka ishengero, hakabura n'umwe avuga ikintu na kimwe. Manda dufashe cyane. Bamwe baca bavuga bati none no kwita muri zo ngorane gute mvugisha uwo muntu niwe ariko aracumura ku mana yiwe, je ntibindaba. Ndagomba kubwira inshuti mukundo, birakuraba. Ndagomba kubwira murongozi, birakuraba. Birakuraba uko bibangamiye ujya ariko bihanamiye wewe,
bihanamiye n'ishengero ryose. Ntibikwiye ko tugira impuhwe no gutinya kubavugisha no kubatuma bamererwa nabi. Umwe niwe yatanze akarorero nakunze cyane, yavuze ati umubanyi inzu yiwe wobona icumba kimwe kiho kirasha, mbega wotinya kumukangura asinziye cyane ngo umugoye kugira ngo atabare umuryango wiwe anazimye inzu? Wovuga ngo noba ndamugoye? Oya, uravuza ugwamo ugakubita ku muryango ugatera amabuye ku nzu kugira ngo yikangure, kuko nutamuvyura arapfa. None kumugora nuko apfa, wumva hagoye iki? Wopfuma umugora hakwapfa. Kandi siwe wenyene wumve, n'inzu y'umubanyi yasha birashoboka ko ihava yandukira n'iy'ababanyi, n'iyiwawe igahava ishikirwa. Iyo mwese ateye mw'ishengero, iyo mwese ateye muri korari, iyo mwese ateye mu barongozi, iyo mwese ateye mu mugwi wari wose wo mw'ishengero, abarongozi n'abakristo bakwiye kumera amagabo, kuko babangamiye ishengero ryose kandi ababangamiye abizera bose. Nta byo gutinya rero ngo ahava ndamugora. Mana dufashe cyane. None nizihe ngaruka zishika iyo abantu batinye kwitwararika indero y'abizera? Ishengero ridahanura, ritigisha abantu ingene abo baha ubuzima rukristo, hari ingaruka zitatu ngaha niyumviriye. Iya mbere nuko iyo tudahana abagendera ukutariko, tuba twerekanye yuko ivyo bagenderamwo ataco bidutwaye. Mu yandi majambo tuvyemera. Iyo umunyabyaha aba mw'ishengero atinona, akaja mu bikorwa atinona, akabandanya ubuzima nk'uko busanzwe ataco yinona, abarongozi bose baba bemeje yuko ivyo agenderamwo bavyumva, babishigikiye, babemera. Mu yandi majambo baba bagiye mu buryarya. Ku ruhande rumwe bavuga ngo ntiwibe, ku rundi ruhande bagashigikira uwiba. Ku ruhande rumwe bavuga ngo ntusambane, ku rundi ruhande bagakorana n'umusambanyi. Ku ruhande rumwe bavuga ati ntukore ikibi, ku rundi ruhande bakavuga ati umukozi w'ikibi akaribo baha ikibanza c'imbere. N'uburyarya budasanzwe. Iyo dutahanye tuba twiciriye urubanza ko ivyo tuvuga vyose arakarimi, ko natwebwe ivyo uwo muntu agenderamwo tubishigikiye. Ikindi, iyo utiyamirije ico kinyoma muri ubwo vyiyumviro, nuva yuko na wewe uburimwo. Ikindi, kudahana abatagenda nkuko bikwiriye, abagendera mu vyaha canke bigisha inyigisho y'ibinyoma, bituma ikinyoma nico caha mwase gukorako kigwiza mw'ishengero, kigwirirana. Kandi abwire abandi baba bariko bararaba uwo muntu, hariho ababa bafise igeragezo ryo gukora caha nyene, mugabo batinye ijambo ry'Imana, batinye n'uburongozi. Iyo rero babonye ugendera muri ico caha, baba bariko bararabira rimwe bose bati turabe ingene bamufata, turabe ko hari ico babivugako. Nitwabona ataco babivuze ko bazoba bavyemeye, natwe tugira ante tubikora. Mana dufasha cyane. Nuva yuko guhana cyane no guhanura abizera bariko bagenda uko bitari, bituma duca intege babandi bari bafise igeragezwa ryo kwigana ingeso mbi no kugendera mu vyaha. Rero iyo utabikoze ubu bateye intege babandi kugendera mu vyaha. Nico gituma uza gusanga mu mwanya mutoya icyaha n'inyigisho y'inyoma yari ifitwe n'umuririmbyi umwe, yari ifitwe n'umurongozi umwe, yari ifitwe n'umukristo umwe, yaba mushasha cyangwa wa kera, mu minsi mike yavyuzuye ishengero, kubera ataco mwabivuze ko igihe mwategeza kugira ico mubivuze ko. Ikindi nuko kudahana icyaha bizanira igihano hamwe n'abarigize iryo shengero, bizanira igihano ishengero hamwe n'abarigize. Twabonye ko abituatira bari babangamiwe mu buryo bubiri. Bwa mbere Imana yagira yihore ihane Yezebeli, kandi azohanwa wenyene, azohananwa n'abasangire nawe inyigisho, mbere n'abana biwe abayoboke biwe. Mugabo mwibuke baraho mw'ishengero. None n'Imana yaza guhana Yezebeli, igahana abasangiye na Yezebeli, igahana n'abayoboke biwe, abana biwe, wumva ishengero ryo ritazoca rihungabana. Nuvuga yuko iyo tudahanye icyaha, iyo tudahanura, iyo tutigisha, iyo tureka ibibi n'inyigisho zitarizo zikavugwa ku mugaragaro, zikagenderwa ku mugaragaro mw'ishengero, tuba dukwegeye akaga ishengero. Kuko nihagera yuko ingaruka z'icaha zishika kuri abo bagendera mu caha, zizoshika no kw'ishengero, zizoshika no ku barongozi, zizotera
ingorane ishengero. Nibaza ko abatari bakeya muri ino minsi hari inkuru ivugwa yatubabaje. Ni inkuru yo muri Kenya ahantu hitwa Imalindi. Aho hantu hari umukozi w'Imana, umurongozi w'ishengero, yigishije inyigisho y'ikinyoma. Abwira abantu ko bakwisonzesha bareka kurya no kunywa gushika bapfe kugira bahure n'umwami. Rero arabikora none baheruka gutora ibiziga ahantu yabahambye mu ishamba mu murima wiwe. Ntiyanabivuga wenyine arabahamba. Rero nyumviza gatoya, abakorana n'uwo muntu bashobora kuba baravuga ati sinomwiteranya ko reka tumureke, bagatanga imihoho, mbere bamwe bakarivamwo. Aba pastori bo muri ako karere bashobora kuvuga musazi nimumureke bijya ntibituraba. Ariko nimunyumvirize biriko biravuga uwo munsi. Uyu munsi amashengero yose ariko atukwa icyo cyeyi. Uretse abasengana nawe, abarongozi bo mu karere kiwe, abarongozi bo muri Kenya, abarongozi bo muri Afrika, natwebwe bo mu Burundi, twese turambara icyo cyeyi kubera umuntu umwe yigishije ibinyoma arabigendera, harabura uwamama. Yazaniye akaga abantu ariko atukisha izina ry'Imana mw'isi yose, kuko ibinyamakuru byo mw'isi byose biriko birabivuga. Mu kurangiza umwanya w'ijambo ry'Imana nagomba dufata akanya ko kwisuzuma, kuko birakenewe turabe ibiriko biratubako, cyane cyane turabe ibiriko birabera mu ishengero mvamwo n'ibiriko birabera amashengero nkikuje. Nkuko duheje bivugana, biranyerekeye, bizonshikira naho bomenga ntituri kumwe. Ubwo nta munyeshengero canke umuririmbyi canke umurongozi agendera mu ngeso z'ivyaha canke yigisha ibinyoma mu ishengero ryanyu, mukamureka akabaho ataco yinona. Ubwo uwo muntu canke abo bantu ntibabayeho bidegemvya, atanumwe abubahuka kubera ijunje bafise. Bishoboka ko barihabwa n'intererano bazanye mu ishengero, ukamenga barariguze iryo shengero, canke ikibanza bafise mu bantu, mu gihugu, canke mu miryango, canke mu kibano. Niki kugiye gukora kugira ngo abantu bahanurwe, bigishwe, banse bahanwe, kugira ngo ntibizanira akaga iryo shengero ryanyu hamwe n'amashengero n'umubiri wa Kristo mu kibasagara cyanyu no mu gihugu cacu. Nagomba dusenga Imana izane ubushizi bw'amanga, izane kurinda mu barongozi b'amashengero, kugira ngo ntibambere nk'abo ituwatira, baba bungere bama bareretse, biteze guhana, biteze guhanura, bigisha, kugira ngo umubiri wa Kristo ugire amagara meza, ugumane intahe nziza. Nagoma senga ngo Imana izuhe izo nkomezi, kandi nawe n'ukuri wisengera kugira ngo ube umukristo agahagararira ukuri, niyihanganire inyigisho z'ibinyoma, niyihanganire ingeso mbi, kugira ngo vy'ukuri ishengero ry'Imana ryoye gutukwa, ahubwo intahe yaryo yamamare. Mana ndagushimiye kubw'ijambo ryawe. Abituwatira baraduteye kwiyumvira gose ingena dufata uyu muririmbyi wo mu ishengero ryacu, uyu musiguzi wo mu ishengero ryacu, umurongozi, uyu mukristo wo mu ishengero ryacu yahindutse ubudakogwako, kandi ari umunyavyaha, kandi avugwa ko ari umuntu mubi. Yahindutse ubudakogwako kandi yigisha ibinyoma. Mana uharira abarongozi b'amashengero birengagiza ivyo, bagatuma ishengero riterwa n'umuvumo n'akaga. Usuka inkomezi n'ishaka n'ifuhe mu barongozi, kugira ngo tugire umwete wo kwigisha ukuri, wo guhanura, wo guhana, mu kwihangana no mu kwigisha. Urakoze kuri umwizigirwa, urakoze kubiduhaye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana iguhezagire, umukristo abaho nk'uko Kristo agomba, kandi atera intege abandi kubaho nk'uko Kristo agomba, amen.